Murakaza neza kuri My Family Niho TV, mwiriwe canke mwaramutse bivana naho uherereye. Yesu nakomeze kubahezagira. Turanezerewe kuri uyu munsi mwiza Imana yongeye kuri twemerera ko twongera guca hano kugira ngo twongere tuganire. Ni igice ca kabiri c'ikiganiro nacishijeho ubutaha ndiko ndavuga kwijambo rivuga ngo twemerere kuyoborwa n'Imana. Mwene data, twemere kuyoborwa n'Imana. Abisirayeli barabwira Samuel ngo turonderere umwami natwe wo kutuyobora canke kuducira imanza nk'uko ayandi mahanga bimeze. Umwami wo kuducira imanza nk'uko ayandi mahanga bimeze. Bene data, igihe cose tumaze kwitegereza abandi ngene babayeho kandi dutandukanye nabo, ico gihe cose twisanga twakoze ibitari vyo. Ariko uyu munsi ni ijambo rikubwira ngo emera kuyoborwa n'Imana. Tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ariko muko nsoma reka mbanze ndagutumirire kuza kukanda sabone no kugakengera kubi telefone ziri mu Gifaransa, ukanda kukazogera no kugira ngo dushitse ko video izahore igushikira mu bambere, hanyuma ukande no kuri sabone kugira ngo ube mu bazohora babona ibiganiro twashizeko mu bambere. Yesu nakomeze kubahezagira. Ni biri no mu bintu bidufasha canke mudufasha kugira ngo mukomeze kudushigikira kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kure canke bubashe gushikira kubo bishoboka mw'izina rya Yesu. Abi telefone rero ziri mu Congereza baza gusanga handitseko subscribe, hama bace bafyonde no kazogera, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza. Yesu akomeze kubahezagira. Mutibagiye no kutwandikira muri commentaire kuko ivyiyumviro vyanyu navyo turabikeneye. Biradufasha kugira ngo dukomeze kubaha ivyo mushaka biciye mu vyiyumviro vyanyu. Yesu abahezagira. Murabizi neza ko iyi chaîne ikunda gucako ubutumwa bwiza n'ibiganiro bijanye no kungo n'imiryango cane zabubaha Imana. Mbahe kaze rero dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo ca mbere c'umuhanuzi w'Imana Samuel, ni muri kiriya gice c'8. Ngiye gusoma nkuko nabigenjeje ubutaha, ni mu gice c'8 mpereye ku murongo wa mbere ndaza kugeza kuri uyu murongo w'9. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Abisirayeli basaba uhoraho ngo abahe umwami. Murongo wa mbere avuga ngo maze Samuel ageze mu zabukuru, abahungu biwe abagira abacamanza b'Abisirayeli. Ifura yiwe yitwa Yoweri, ubuheta yitwa Abiya, baba abacamanza b'i Berisheba. Gatatu avuga ngo yamarabo bahungu biwe ntibari n'ingeso nk'iziwe, ariko bakebereje gukurikira inyungu mbi, bakarya ingurire, bakagoreka imanza. Kane haravuga ngo nuko abakuru b'Abisirayeli bose barakorana baje irama kwa Samuel, baramubarira batehera urashaje kandi abahungu bawe ntibafise ingeso nk'izawe. None rero twimikire umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Gatandatu haravuga ngo ariko iryo jambo ribabaza Samuel ko bavuze ngo nabahe umwami wo kubacira imanza. Araheza asenga uhoraho aramubarira Samuel ati niwemere abo bantu niwemere ico bakwatse cose, kuko ari wewe base, kuko atari wewe base, ariko ni jewe base ngo simbe umwami wabo. 8 havuga ngo bakugiriye nk'uko bangiriye muri byose, uhereye umunsi nabaduganye mbakuye muri Egiputa ukageza n'ubu, kuko bantaye bagasaba izindi mana. None rero nupfe kubemerera, ariko bihanikiririze cane, ubamenyeshe ingeso z'umwami azobaganza uko zizogira gute zizabamerera. Imana yo mwijuru nidutabare cane. Imana yo mwijuru nidufashe bene data. Haleluya. Ababisirayeli
babonye ayandi mahanga nayobowe bavuga ngo ntabwo twege twemeye kuyoborwa n'aba bitwa abacamanza atarabami, turagomba umwami. Mugabo ababisirayeli bari bakwiye gutandukana n'ayandi mahanga, bari bakwiye kwitandukanya n'ubundi bwoko, kubera ko ntibagomba kubaho nk'uko abandi babayeho. Imana idufashe, ntibagomba kwitwara nk'uko abandi bitwara. Kubera iki? Bari batandukanye nabo. Imana ishimwe. Mwene data, inshuti yanjye y'umusaraba, dusanga urugendo rujya mu ijuru. Igihe cyose ugomba kubaha Imana, igihe cyose ugomba kuyoborwa n'Imana, igihe cyose wumva ushaka kugenda n'Imana by'ukuri, ntukarabe ingene abandi babayeho, ntukarabe ingene abandi bifata, ntukaraba aho uvuga ngo jewe runaka, haleluya, jewe niyo nkuru, ndagomba kugendana n'Imana ntaravye ku bandi. Imana idufashe, kuko abandi barananiwe, abandi bashobora kunanirwa, abandi bishobora kubagora, ariko jewe kubera ntandukanye nabo, kubera ntari cyo kimwe nabo, ndagomba kugira gute? Kuyoborwa n'Imana. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Uyu munsi dufise ibyago byinshi muri iyi si ya rurema. Abantu baragomba kuraba abandi ingene babayeho, bakavuga ngo ko runaka yambaye ipantaro ikamubera, nanjye ndagomba kwambara ipantaro kuko ndabona yombera kuko nanjye nteye nkawe. Akavuga ngo ko runaka yashize ko imishatsi akaberwa, agasiga iminwa akaberwa, agashirako amatiro, sinzi n'ingene bavyitwa ibyo bipfapfa, ngo bakaberwa, ngo nanjye ngomba kugira gute? Kubishirako kugira ngo ndabona ko nanjye noca mberwa. Uyu munsi abantu bariko bagira mu kigare, bagomba kubaho nk'uko abandi babayeho, kandi atari cyo kimwe. Imana idufashe. Mwene data, sobanura uti mbega jewe ndinde? Umaze kumenya uwo uriwe, uca umenya ingene ugenda. Ariko jewe ndi kw'intego, ndi kwijambo rivuga ngo twemerere kuyoborwa n'Imana, twemere tuyoborwe n'Imana. Kuko uyu munsi tubona abantu bagomba kuyoborwa n'abandi, ukumva ngo runaka ngo Imana idufashe, abantu bakagomba kuyoborwa n'ababishop, bakagomba kuyoborwa n'abaprofeti, bagomba kuyoborwa n'abandi bantu bakomeye, abo bakabategeka, bakabayobora. Mugabo bariko barabayobora ntibamenye ko bariko babajana muri gihonomo. Ahubwo igikenewe uyu munsi ugomba kwisobanukirwa uri impamvu. Amen. Imana ibwira Samuel, iramuha ngo aba bantu bariko baragusaba umwami, nta kibazo bagirira uko bagusabye, ariko ubihanangirize amategeko. Imana idufashe, ubihanangirize ubabwire hari amategeko umwami azashinga, ukunge nazo batwara, bizabavuna. Uriko urashaka kuba nk'abandi, ariko imbere ntahuzi. Ejo hari ibyago bikomeye. Uyu munsi urashaka kuberwa, kwambara nk'abandi ngo uberwe, urashaka kwigenza nk'abandi ngo uberwe, urashaka kuvuga nk'abandi kugira ngo wamamare, urashaka kwigana ingendo y'abandi kugira ngo ugire aho ugeze. Ariko ejo haza, yaba wari uhaza ibyago bikurindiriye, ntiwo kwemeye kwifatanya n'abandi, wo kwemeye kuba wewe kugira ngo usabe Imana kuyobore mu rugendo, kugira ngo ugende uyobowe n'Imana. Kuko iyo tujya ni kure, kandi tutayobowe n'Imana twe ntitwoshika. Mwene data, inshuti yanjye y'umusaraba, ndagomba kubwire ngo emera uyoborwe n'Imana, ntiwemere kuyoborwa n'abantu, ariko nyemerera wemere kuyoborwa n'Imana Data muri wese n'ijuru. Imana ibahezagire, mukomeze kugira umunsi mwiza. Yesu akomeze kubagirira neza, kandi mwarahezagiwe cyane. Mukomeze kudushigikira. Yesu azabahembera, na cyane cyane izi video canke ubutumwa mu kubukwiza canke mu kubipataja ku bandi, kugira ngo babashe kubona ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu akomeze kubahezagira. Amen. Amen. Urakoze Mana Data rurema muri wese n'ijuru. Ndasenze uyu munsi wa none, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, mpamagaye imbaraga zawe zigende zerekeza ibimenyetso n'ibitangaza iri jambo, kugira ngo rigere kuri buri wese yumve ko agomba kuyoborwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Rero ukomeze kubana na buri wese, ukomeze kutugira neza, ukomeze kuduha imbaraga zo kunesha, uduha imbaraga mwami, dukomeze kukubaha no kukubahisha no kugenda nawe ibihe byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire.